ukanka kugira imbabazi. Abantu rero n'imbabazi bazi ngo umuntu ngo acumuye ko ngo ndamugirira ikigongo ngo n'imbabazi. None uciye nko ku muntu yagwaye ufise imodoka, hariho wigeze kuvuga bamubwiye ngo tungururize umuntu ngo umutujanire mu bitaro, ngo nde babwiye ko imodoka yanje ari rusehabaniha. None aho wibaza ngo wakoze umutungane ngo wagize imbabazi ngo kugucumuye ko goro cumugirira ikigongwe ngo ni sawa. Uwo muntu ni kuko utamwumviye imbabazi umwumvira ikigongwe. Kuko abantu bazi ngo imbabazi ngo jasavye ikigongwe ngo cadakimu. Ngo haruha ikigongwe utakimusavye. Imana nagahambaye ngo nzokomantaza ngo umutima wiwe. Hariho igihe shetani kosha yuko utazopfusavye ikigongwe ukemanga icaha. None uwo muntu ko yasaba gusaba ikigongwe we wabibonye yuko vyari bikwiye kubera icyo utokwiyambura ico caha weho ukamugirira ikigongwe hari icuba. Hari igihe rero shetani gukomantaza umutima cyane. Hari n'igihe rero umuntu akomantara umutima kubera ububisha bwiwe Imana ikamukura kwa amaboko. Muribuka ibyabaye kuri Farawo, bamwicisha bugufi kuko ijyakuremye nihikiri kandi yaraguhaye ubutumwa waze kubukora uhanwa uko nyene. Hariho abantu bafise ubwishime iyo babonye Imana yarabahaye bagaca bumva ko baruta abandi bantu bose. Imana iguma ari yo nkuru, kandi iyo ubizi ko ari nkuru ucibona kujya mwene wanyu mungana. Naho wewe yaguhaye uwo mwaka hariho undi zoha mu mwaka uza, kuko kugikunda niko ikunda nujya mugenza wawe. Ico mpanda kivuga keshi ntibamurishaka kumureke kurondera itunga ku nguvu. Imana itunga ari kure, nta muntu numwe Imana yaremeye kugogwa. Mugabo mageragezwa urahura nayo kugira ngo irabe ko ufise umutima wo kwemera ko Imana izoguha yakuremye umererwe neza. Keshi rero kubera umutima muke ukibagira Imana ucuja gukora ibitakogwa ugasanga Imana wayibagiye. Waronka rero naho gacobora kuruta abandi. Umenye ko igumi gukunda kurya ikunda abandi.